Kanongere mbahereze ikaze nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri kano kanya twizere ko mwese mumeze neza cyane. Mbaye ikaze kuri no mbonesha kure yacu yanyu ya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru y'ibutsa kandi agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka muri uno mwanya tugoroke ku kiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kugirana na BBC. Ni radio bagiranye ikiganiro ariko aza kugira ibintu byinshi atangaza, aza kugira byinshi asigura ku bigendanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu byombi. Akaba amajambo yatangaje, akaba ari amajambo yaje kugenda atungurana ndetse akaba akomeje kugenda yibazwaho n'abatari bakeya. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nk'uko nabashikirije mu kiganiro cyabanje yumvikanye ari kuvuga yuko igihugu cy'abanye cy'u Rwanda cyaba kiriko kirategura ibigendanye no gutera Burundi kinyuze mu seruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yavuze yuko afise amakuru atomoye nyine yerekana yuko bashaka kwifashisha umuhariro w'igitabo usanzwe urwanya Burundi banyuze muri Kongo, nkuko ngo babigenje baratera umuseruko bwa Kongo nyine barifashishije umuhari M23. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze yuko niba bashaka gutera Burundi bakinjira muri Bujumbura, nawe byoroshye kuba yonyura mu Kirundo agatenjira mu gisagara ca Kigali, aho ni mu gihugu cy'abanye cy'u Rwanda. Aya nama ja mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze, benshi barikanga baribaza bati ese ibi bintu byo bari ukuri koko byaba bihagaze gute? Ni mu gihe hari hasanzwe hariho rero amatata atifashe neza n'ubundi yarakomotse ku mutekano mu Burundi wagiye uzamba cyane mu bihero rigita baragiye ragaba ibitero mu Burundi, ndetse batari bakeya baragiye bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko rero batewe impungenge n'ibyo bikorwa bikomeje kugenda bigaragara, cyangwa se ayo makuru akomeza kugenda atugeraho nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda adushikira muri uno mwanya agaragaza ko n'ubundi agaragaza neza yuko umukuru w'igihugu yaje kugenda aravuga no kuzindi ngingo zigiye zitandukanye. Mu kiganiro cyabanje twagarutse ku byavuze ku Rwanda, agaruka no kuri Lady Tabara. Uno mwanya hari byaje kugenda aravuga na cyane kuri FDLR ndetse no kungwanira kirabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mutwumviza muri uno mwanya, ikaze kuri mwebwe mwese mwandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza kuri no mbonesha kure yacu yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi mu makungu ya kure. Turi kuwa kabiri, turi kwigenekerezo ya 2025 ukwezi n'ukwa gatatu cange ntwarane 2025. Ikaze kwa twumviza bari mu Burundi, ikaze kwa twumviza bari mu bihugu bibanyi mu karere k'ibiyaga binini, ikaze kwa twumviza bari mu makungu ya kure. Mwese turabahaye ikaze ndetse turanabifuriza kumererwa neza cyane. Nimba ari ubwa mbere se ngaha, reka nkwibutse upyonde kwanditse sabone kugira ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu, ndetse reka nanagusabe kandi nkubwire yuko ushobora kuba wotanga ibyumviro byawe unyuze ngaho muri commentaire, ibintu bigaca biramera neza cyane, ndetse urashobora no gufungura ko ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ibintu bice biramera neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese. Mu minsi iheze nibwo rero nyine General Tad James Kabarebe ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'akarere yavuze yuko nyine umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagirishije inama amwe rero mu moko y'abanyekongo, abahamagarira rero kwica abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ngira ngo ibi ngibi mwarabyumvishe mu minsi iheze, ubwo rero na Isidore Mbayahaga Apotre nyine yarabigarukagaho cyane yagiriza uyu mutegetsi, ibyaje gutuma imenyesha makuru byo mu Rwanda bihaguruka bivuga yuko uyu mupastor cyangwa ya Apotre yaba yarabeshe. Ngira ngo munabyibuka nyine ibyarabaye hari dimanche cyangwa kuwa Mungu mu ishengero rya Apotre Isidore Mbayahaga, ubwo yagirizaga uyu nguyu General Tad James Kabarebe yarabaye nyine yarabaye umugaba mukuru w'igisoda cy'u Rwanda. Ibi ngibi Perezida Evariste Ndayishimiye abyamirira kure nkuko byuma bigaragara, ayamirira kure no majambo yatangajwe n'uyu Tad James Kabarebe. Agira ati umushikiranganje Kabarebe umuntu rero umuntu tuziranye, azi n'ingene rero meze njewe nyine, ariko kuza kunyambika rero ibara kujya ankura ko rero agashambarara birababaje cyane. Aya mu majambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ubwo yaganiraga na BBC. Ati ujya rero no mukenyuro niko rero bakora, barabanza nyine bakakwambika iceyi, bakakwerekana nyine mu maso y'abantu ko rero uri igikoko nkuko bigaragara, kugira ngo nibagutera abantu rero bazobifate nk'ibisanzwe.
ati General James Kabarebe rero ari mu bategetsi b'u Rwanda bafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe z'abanyamerika nk'uko bigaragara imwagiriza rero kugira uruhara mu ntambara ziriko zirabera mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Oni leta ya Kongo n'ibihugu bimwe na bimwe by'uburengero bw'isi rero bagiriza u Rwanda ko rero ari rwo ruri rufatiye umuriro canga rufashe inyeshyamba za M23 mu bihe bigiye bitandukanye. U Rwanda go rwagiye rubyamirira kure rukavuga yuko taho ruhuriye n'ibyo bibazo byama byibonekeza mu buseruko bwa Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko bigaragara arahirira akaregwa akandi ko nyine leta yiwe nyine itarigera ikorana na FDLR cyangwa se ngo ishigikire uwo mugwi, niko umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga. Agira ati barakwegera ko nyine ni bimwe rero bavuga ngo umwansi w'umwansi wawe acaba rero umugenzi, ariko ntawe bifatiye. Ati twebwe rero turamaze gushikiriza u Rwanda inkozi z'ikibi nyinshi cyane zo muri icyo gihugu nyine n'ubimbibe zugaye, batubwiye ko rero hari inkozi z'ikibi yahungiye iwacu duca tuyibahereza. Perezida Kagame rero yaramamagaye ambarira nyine ko rero muri Kongo tutariko nyine turabafasha gutuza abagwanyi ba FDLR. Naramusabye ko rero abasirikare biwe bavugana n'abanje bakababwira aho rero babonye aba FDLR hanyuma tukabatera, ariko gushika ubu ngubu nyine tuvugana ntaho batubariye cyangwa se ngo bace baratumenyesha. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko ikibazo cya FDLR ari ingorabahizi. Agira ati umunsi umwe rero turi mu nama Perezida Felix Tshisekedi yaraje Perezida Kagame ingene mu bikorwa rero byo kugwanya wa FDLR nyine baguma bafata abagwanyi bigeze rero gushikiriza leta y'u Rwanda, ariko nta nyishu bigeze bararonka. Uburundi buremera ko rero kandi ku mugaragaro ko rero bufise ingabo muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, naho butavuga igitigiri cyazo. Ibi ni bimwe mu byaranze kino kiganiro. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko rero igihe yararongoye inama y'abakuru b'ibihugu rero by'akarere k'ubuseruko bwa Africa, East African Community, ariho rero hofashwe ingingo yo kurungika abasirikare mu karere ko gufasha kugira ngo bafashe nyine igihugu cya Kongo, ariko ngo ntacyo rero zashitseko kuko rero bimwe mu bihugu rero byari byarungitse izo ngabo nyine bitakurikije ibyo rero bari barumvikanye. Agira ati twari rero twumvikanye yuko hoba ihagarikwa ry'intambara, kandi ko rero hagize umugwi nyine unyura ubyura nyine umutwe uca tuwutera nk'uko bigaragara. Uburundi aho rero bwari buherereye nyine mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo twarabikoze, ariko M23 isubiriye nyine kugwana abari bari muri Kivu ya ruguru rero ntaco bakoze, niko rero byohagaze. Avuga ko rero inyuma yo kuvanayo rero ingabo za East African Community Burundi bwagiraniye amasezerano na Kongo yo gufashanya mu by'umutekano, aricyo gituma rero n'ubu ariyo bakiri. Ariko ibyo ntibyabujije rero ko umari M23 bandanya wigarurira ibindi bice byo mu buseruko bwo Kongo nk'uko bigaragara. Ikosa Perezida Evariste Ndayishimiye arita ku bategetsi ba Kongo. Agira ati rero nibyo niyo turi mu masezerano yo gufashanya mu by'umutekano, ariko twaragiye gufasha igikorwa rero nyamukuru n'icyo gisirikare ca Kongo. Twajyanyeyo kandi abasirikare nk'uko bigaragara, twajyanye abasirikare bo gufasha kuko rero abandi turabakeneye ko baguma rero bacunga umutekano w'igihugu, abandi bari mu bundi butumwa bugiye butandukanye. Rero kuba M23 bandanya kwigarura utundi turere nyine ntibyobazwa twebwe, ahubwo twabibaza abategetsi bo muri Kongo. Niko kandi Burundi bwamavuga yuko bushigikiye ibiganiro hagati ya leta ya Kongo ndetse n'imihari yitwaje ibigwanisho kugira ngo intambara rero irangwa mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo irangire. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko yarasabye mugenzi we wa Kongo rero gutanguza ibiganiro by'amaso ku yandi n'abafite uruhara rero bwose muri iyo ngwano kugira ngo haboneke umuti cyangwa inyishu irambye yo muri ko kibazo cy'umutekano. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyangwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi avuga yuko inzira yonyine yotuma rero iyo ntambara irangira ari ibiganiro bitaziguye byohuza impande zose. Yongeyeho ko kandi Burundi ushigikiye ibiganiro birongoyewe n'ishirahamwe mu buseruko bwa Africa, East African Community n'iryo mu manuko bwa Afrika y'Amajyepfo SADC. Mu mpera z'indwi iheze M23 warasibye mu biganiro by'imbona nk'ubonerero byari byitezwe nyine kubahuza na leta ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye agira ati niyihe nyungu rero dufise
yo kureka abantu bakamarana. Hanyuma rero inganda zimaze rero gutikirira akaba ariho rero tujya ku meza ibiganiro, aka nakamaramaza ibiganiro bikwiriye gutangura imbere y'intambara, ikaba intambwe rero ya nyuma yo kugarukana amahoro n'ituze. Abandanya avuga yuko kandi intambara yo muri Kongo ishobora rero gutorerwa inyishu irama mu gihe rero ubutunzi kama bw'ico gihugu rero bwosaranganywa hagati rero y'abanyekongo bose. Agira ati nkuko bigaragara, agira ati kizoguma rero ari ikibazo gikomeye igihe abantu bake aribo rero boguma bikwegera ko nyine itunga ryose y'igihugu mu gihe abanyagihugu bari rero mu bukene. Ibi nivyo bituma rero abantu batangura rero kugumuka, intambara zikaduka bigatsa birasemera abategetsi. Uyu munsi umwe rero inyuma yo kwigarurira rero igisagara ca Walikale, Umura M23 warasohoye itangazo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 22 Ntwarante 2025 ukuye avuga yuko kuyingabo zabo muri Kongo bukeretse ya Kongo nayo nyine yaramenyesheje yuko ihagaritse ibitero byose ku ngabo z'umwansi, kandi ko rero inategetse abagwanyi b'abazarendo nabo nyine kubyubahiriza mu ntumbero yo guha rero akajyo keza inzira y'ibiganiro. Si ubwa mbere kandi hatanzwe rero agahenge hagati impande zishamiranye mu buseruko bwa Kongo, ariko n'ubundi bakakarengaho. Ubu uko rero bimeze biravugwa yuko n'ubundi umwari M23 wamaze kongera gufata iyindi ngingo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ingingo n'ubundi igendanye no kuba baremeje neza yuko ibigendanye n'ibiganiro batigeze bazabyitabira, ariko akaba abakomeza kugenda bashimangira ndetse baranerekana neza yuko n'ubundi ingabo batigeze barazikura muri Walikale nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Umwari M23 kandi ukomeza kugenda usigura yuko witegura kuba wojya mu biganiro uko byagenda kose, ariko ibigendanye no kuba hashobora kuba haza izindi mbogamizi zimwe na zimwe zishobora gutuma n'ubundi hongera kugaruka ingwano cyangwa ibitero, n'ubundi ngo bizatuma nabo basubira mu ngwano nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo nabwo buvuga yuko rero bwiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibigendanye n'ibiganiro bibashe kuba byogenda neza, ariko no mwanya arakomeje kugenda hibazwa ingene bishobora kuba byokorwa cyangwa se byocamo, kuko rero ubutegetsi bwa Kongo nabwo bwama bugaragaza ko bwiteguriye urugamba igihe icyo ari cyo cyose. Gushika no mwanya amakuru akomeza kugenda tugeraho rero nuko ya ndege byavugwaga yuko ari y'Ububirigi, yari igisirikare cy'Ububirigi ijyamo abantu bashika muri 16 yarashitse muri Kongo, ndetse ikongera igashika no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, harimo muri za Kindu hari batayo ya 32 yo mu ngabo za Kongo ijejwe gutabara aho rukomeye. Bivugwa yuko n'ubundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara, bivugwa yuko iyo ndege yarashitse mu Burundi. Amakuru dufite nuko yamaze kuzana abasoda muri Kongo. Perezida Paul Kagame arongoye igihugu cy'u Rwanda yaragaragaye mu bakuru b'ibihugu bagenzi be nyine yagaragarije abakuru b'ibihugu bagenzi be ko rero nyine ubusugire bw'u Rwanda n'ubwigenge bwarwo nyine bukwiye rero kubahwa nk'uko rero ubw'ibindi bihugu bwubahwa. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaratangaje ubutumwa rero mu nama yamuhuje na bagenzi be rero mu nama y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, East African Community n'Afrika y'Amajyepfo SADC, hari ku munsi w'ejo igenekerezo rya 25 Werurwe 2025 nyine hifashishijwe ikoranabuhanga n'uburyo bwo video conference. Igikorwa rero nyamukuru cyarahuje abakuru b'ibihugu rero muri iyi nama no kwemeza imyanzuro yarafashwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga n'ab'ingabo nyine bo muri iyo miryango irebana no kugarura amahoro n'umutekano birambye mu buseruko bwa RDC. Ubutegetsi bwa Kongo bwumvikanye rero bushinza kenshi u Rwanda kuvogera ubusugire n'ubwigenge bwa Kongo, busobanura ko rero bwohereje ingabo ku butaka bwayo, kandi ko rero rufasha umwari M23 witwaje ibigwanisho ugenzura ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ni birego u Rwanda rwabihakanye kenshi, ahubwo rusobanura ko ruteye impungenge n'ishobora kuruhungabanyiriza umutekano biturutse ku bikorwa bigendanye n'umuhari FDLR ugizwe n'abasize barakoze ubunyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Gushika no mwanya ariko hararebwa ingene ibintu byomera cyangwa se ingene ibintu byagenda kugira ngo umutekano ubashe kuba nyine wagaruka, cyangwa se umutekano ushobora kuba womera neza hagati y'ibihugu byombi cyangwa se hagati y'impande zombi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
Reka mbashimira abanywanyi b'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya turebera hamwe ibikomeje kugenda biravugwa, twibanda ku mutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye.